Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabaye ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 5/0 y'umwaka, akaba ari amakuru cane cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko habaye imishamirano cyangwa se intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ndetse ingabo z'u Burundi FDNB zigakubitwa zigahunga zigaruka mu Burundi ndetse zifatikanyije n'igisoda ca leta ya Congo FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise nuko ibintu byasubiye kuyangara nyuma y'iyo ntambara rero idasanzwe, ingabo z'u Burundi FDNB zigahungira mu bice bitandukanye ngaha mu Burundi, ndetse bikanavuga ko harimwe mu basirikare b'abarundi baguye ku rugamba. Mu ushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana yifitiye ku gahanga bimwe mu bihugu bikomakomeye ku isi, ndetse binatuma kuri ubu ngubu ashobora kuba yarakwegeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nimujye kandi Ndayishimiye muri ino minsi atameraniye neza na bimwe mu bihangange bya CNDD-FDD, harimo nka bimwe biri mu irage rya Petero Nkurunziza bivuga ko isaha n'isaha bishobora gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri abo akararo gatangwa ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, aho agaragaza ko Ndayishimiye atagishoboye gutwara u Burundi. Si we wenyine, harimo n'ibindi bihangange bikomakomeye, harimo nk'abashize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015, Prime Niyongabo uramutswa igisirikare cy'u Burundi, General Gervais Ndirakobuca uramutswa inama nkenguzamateka, ndetse n'ibindi bihangange bitandukanye vyo muri CNDD-FDD. Aba bose rero bakaba bashaka kubogoza Ndayishimiye isaha n'isaha. Gusa Ndayishimiye yuravye nawe ubona ko ibihe vyiwe ari ivya nyuma, ko isaha n'isaha ashobora gukurwa ku butegetsi. Kuri ubu rero reka twigarukire ku vyaraye bikozwe n'umushikiranganji hujejwe imigenderanire n'ayandi makungu ariwe Edouard Bizimana, aho rero yarayakwegeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, maze birangira Perezida Ndayishimiye nawe ngo agize ico akora. Mu nkuru yacu igira iti Perezida Ndayishimiye yaraye akosoye umushikiranganji Edouard Bizimana akunze gutukana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni ikintu c'imboneka rimwe ata mukuru w'igihugu n'umwe w'u Burundi yari bwigere agikora. Kuwa gatandatu uheze igenekerezo rya 3/0 uyu mwaka, umushikiranganji hajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yanditse ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter amajambo yo kwagiriza igihugu ca Katari ko arico kibuza amahoro ko aboneka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Edouard Bizimana yanditse mu Congereza amajambo twoshira mu Kirundi gutya: u Rwanda rwabaye nk'urugeza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika POTUS, ariko nta na kimwe rwashize mu ngiro. None ubu rubandanya gufata utundi turere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ndetse no guhonyanga amasezerano ya Washington. Birahambaye ko dushira ahabona uruhara rubi cane rwa Katari yo iriko irakoresha igihagararo cayo ndetse n'amafaranga yayo mu kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufata ingingo zikomeye. Aya majambo afise uburemere bukomeye cane. Icambere, Katari isanzwe ari umuhuza wa Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo cyangwa se ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse n'umuhari wa M23. Uburundi nta ruhara canke ikibanza bufise muri ivyo biganiro bibera muri Katari. None ni kuki umushikiranganji w'Uburundi ari we aje kwiyamiriza Katari mu kwerekana ko iterambere itabereye kuba umuhuza? None umushikiranganji w'Uburundi niwe aje kwiyamiriza Katari mu kwerekana ko itabereye kuba umuhuza. Ica kabiri,
Edouard Bizimana yerekana ko leta zunze ubumwe za Amerika ataco zishobora kubera zaguwe na Katari. Mu mvugo imeze nko kurega Katari kwa boss Edouard Bizimana yagiriye ko atuka Amerika ngo ireke gufata ingingo kubera amahera ya Katari. Evariste Ndayishimiye yasavye imbabazi ku majambo atabereye ya Edouard Bizimana. Perezida Ndayishimiye yaraye yanditse ati Uburundi bwamye bushimishwa n'imigenderanire myiza bufataniye na Katari kuva kera, buranashima kandi ingene Katari yitanga mu gikorwa c'ubuhuza. Birahambaye ko dufuta ahoba harabayeho ukudatahurana be n'amajambo atariyo yakoreshejwe ku ruhara rwa Katari mu gutsimbataza amahoro ndetse n'iterambere. Mu mvugo y'imigenderanire y'ibihugu, aya majambo ya Perezida Ndayishimiye asigura ko agira ati turasavye imbabazi ku majambo atabereye y'umushikiranganje wacu. Katari ntiyatevye kwishura Perezida Ndayishimiye. Umushikiranganje w'imigenderanire ndetse n'amakungu wa Katari yishuye Perezida Ndayishimiye amushimira kubona yakosoye ivyavuzwe n'umushikiranganje Edouard Bizimana, yongera ko Katari igendera ku mateka de principe kandi ko itazohengeshanya mu gikorwa cayo co gukomeza amahoro mu kunywanisha abari mu matati. Edouard Bizimana yihutiye gufuta ivyo yari yanditse. Amaze kubona umukuru w'igihugu amwihakanye, Edouard Bizimana yihutiye gufuta ivyo yari yaraye yanditse kuri Qatar. Nta n'akajambo ko gusaba imbabazi yashoboye kwandikako. Turamaze kuvuga kenshi ko umunsi umwe Perezida Ndayishimiye azotahura ko yakoze ikosa rikomeye mu kugena Edouard Bizimana nk'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushikiranganje yigenza nk'umu influenceur cyangwa se influenceur kuri X cyangwa se Twitter, yirirwa aratukana ku mbuga ngurukana bumenyi, ntawe yubaha, ntatinya guhangara umukuru w'ikindi gihugu akamutuka. Ntazi imvugo itegerezwa kuranga abantu bo ku rugero rwiwe. Nta misi yari bwahere Edouard Bizimana yishuranye agasuzuguro kenshi na Jean-Marie Ngendahayo yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya. Yanabaye kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aserukira CNDD-FDD ku ntwaro ya Perezida Ndayizeye. Ico gihe kandi Edouard Bizimana yashavujwe no kubona Jean-Marie Ngendahayo ngo ahanura abatwara Burundi ko boshira imbere inzira yo kuganira n'u Rwanda kurusha kurwana. Kuwa munani ukwezi kwa 12 umwaka uheze, Edouard Bizimana yakoranije abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ababwira ko Uburundi buzokingira imbibe zabo kandi ko buzokwivuna bimwe bidasanzwe uwo wese azobahuka gutera ahantu hari ingabo z'u Burundi. Aho yari kavuga ko ingabo z'u Burundi zizivuna zigahasha abazozitera ibirindiro vyazo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi ako kanya ntiyamenye ko icicaro gikuru c'ingabo z'u Burundi muri Kongo cari ahitwa Bwegera, cari camaze gufatwa na AFC M23, ko Generali Eri Ndizigiye batazira Muzinga ndetse na Generali Potier Hakizimana batazira Mingi bahaswe guhicirwa. Ntiyanamenye kandi ko igihe yavuga ivyo mu gisoda bari bamaze gutanga amategeko ko ku basoda
ko bogerageza bakarabaho baca kugira ngo batahe. Buca Uburundi burongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu kiringo c'umwaka, uyu mushikiranganji atazi gupima amajambo akoresha natahindurwa azambika ibara Burundi na Perezida Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu atamuhinduye niyitegurire kwama ariko arasaba imbabazi mu makungu nk'uko yaraye abigenje ubwo yasabaga ikigongwe ku mukuru w'igihugu ca Qatar cyangwa se kuri leta ya Qatar. Bigaragara ko rero uyu umushikiranganji ashobora kuzokwegera akarambaraye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye niyabandanya gukora ibintu nk'ivyo ariko arakora mu gihugu, nk'uko namwe maze kwiyumvira ivyo yakoreye cyangwa se ivyo yari yanditse ku mbuga ngurukana bumenyi, bigatuma ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye afata ingingo yo gusaba ikigongwe ku vyo yari yakoze. Reka rero dusimbire no mu yandi makuru kandi turabire hamwe ko biriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane cane rero aho umugambwe CNDD-FDD uriko urashima ibikorwa vy'inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2/0 uyu mwaka, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yagiraniye ikiganiro n'abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kugaruka ku vyaranze umwaka wa 2025 uheruka kurangira. Yibukije ko hanini umwaka wa 2025 waranzwe n'amatora yatsinzwe n'umugambwe CNDD-FDD ku majwi arenga ibice 96%. Yashimiye kandi abarundi ku buryo bitavye ayo matora umutekano n'ituze, anaboneraho ndetse anabemerera ko umugambwe CNDD-FDD uzokora ibishoboka byose kugira ngo ukorere neza abenegihugu. Naho ku bijanye n'abari bafise amakenga ko abatowe bashobora kudakora neza kubera ko bose bava mu mugambwe umwe gusa, Reverien Ndikuriyo yamenyesheje ko umugambwe CNDD-FDD ushimira cane uko inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ziriko zirakora, kuko bigaragara ko ibikorwa vyazo bigamije inyungu rusange z'abenegihugu. Yongereye kandi ko amenyesha ko imbere y'uko abatowe batangura amabanga yabo babanje guhabwa inyigisho n'umugambwe bavamo mu ntumbero yo kubategurira kurangura neza amabanga bashinzwe ndetse no gukorera neza abenegihugu. Akaba rero ibi ari vyo uyu umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yashikirije ubwo yariko araganira n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD. Ariko kandi yaje kugaruka no ku kibazo kijanye no kwigisha abana gukunda igihugu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yamenyesheje ko kwigisha abana uko igihugu kimeze atari bibi, kuko bituma bakura ngo bategura akazoza neza kabo bafise indero runtu. Ndetse Reverien Ndikuriyo akaba akanavuga ko kandi abana ngo bigishwa atari abo mu mugambwe CNDD-FDD gusa, ko ari abarundi bose kugira ngo bategurwe kuzokorera neza igihugu. Hama ngo abanabibutsa ngo ko bagomba kubahimiriza cyangwa se kubahimiriza ko bagomba kujya muri zo gufata izo nyigisho. Bikaba ari bimwe mu byo rero uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yagarutse ko ubwo yaganiraga n'abagumyabanga cyangwa se n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Ariko kandi Reverien Ndikuriyo yagize ati ibya connexion internet y'u Burundi biracagoye. Limitere Burundi ngo baramuhamagaye bamubaza ngo umunywanyi mubona internet yanyu ikora ari gute? Yabishuye ati oya reka nta internet ntayo ikora nabi. Uwo ampamagaye ati
munywanyi ko umwengo uvuga nabi none namwishuye nti ntumparirize mukoresha nawe umukoresha wowe n'umukoresha wawe narababwiye ko udapanze. Uko niko Reverien Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yicuye igihe yari abajijwe ibijanye na internet mu Burundi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku ngoro y'umugambwe nkuru iri i Bujumbura kuri uyu wa kabiri nzero uyu mwaka. Ariko kandi avuga ko leta arimwo n'umugambwe arongoye bizokora uko bishoboye kose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira mu guha uburenganzira abandi bakorera muri ico gisata kuzana internet yabo kandi ikora neza, ibintu ndetse bigaragara yuko hashobora kuba impinduka mu bijanye no gukoresha iyo mihora ya internet, bibaye nuko limitere Burundi itagishoboye kurangura neza ivyo bikorwa nk'uko vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kandi honejeje avuga ati nta ciza cova mu matako y'igihori, uwo ni umugani w'abasokuru, imihimbiri, ibisuma n'abambuzi nta kindi boshobora. Ubu rero bikaba ari bimwe mu vyashizwe hanze n'umushikiranganji ajejwe ikiga ca leta ariwe Alain Ndikumana, we yagarukaga ku bunyonyezi buriko burakorerwa igihugu ndetse itunga ry'igihugu ririko riranyonyezwa. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko turabashikiriza muri iki gitondo dusozereye ngaha, tuza gusubira gusoma amakuru araza kuba agezweko. Gusa tubarira ko Evariste Ndayishimiye ibintu bishobora kumukomerana cane bivanye nuko umushikiranganji w'imigenderanire Edouard Bizimana yamaze kumukwegera. Kuri ubu ngubu rero leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kurahira zikarengwa ko Evariste Ndayishimiye isaha n'isaha nawe ashobora guhura n'ivyo umukuru w'igihugu ca Venezuela yamaze guhura navyo. Murabizi ko kuri ubu ngubu afungiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida Ndayishimiye nawe rero isaha n'isaha arashobora gutwarwa na leta zunze ubumwe za Amerika, kuko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze gushavura cane atagikeneye kumva ibiriko birakorwa n'uyu umukuru w'igihugu reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro kuko turashikiriza muri ino saha dusozereye ngaha, n'ubundi tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.